Igenekerezo rya 30 ntwarante guheze umwaka w'ibihumbi 2022 igipolisi cy'u Burundi carafashe abantu batatu. Abo bantu bafashwe ni Pastor Ndikumana Audace, Pastor Mpebera Vital, n'uwo mufasoni yitwa Bakira Anne Marie. Bakaba uwo wa mbere ariwe arongoye aserukira imbere y'amategeko ikoperative yitwa Dufashe Abakiriho. Uwa kabiri akaba ari icegera ciwe mu kweserukira imbere y'amategeko. Uwa gatatu nawe akaba ari umunyabigega w'ikoperative. Bano bantu rero bagirizwa kwiba abene gihugu babicishije mu ruyeri. Barashizeho ikoperative, hanyuma iyo koperative bamaze kwishiraho yari koperative yategezwe gukorera mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ikaba yari ifite icicaro cayo ngaho mu gisagara ca Bujumbura mu Kanyosha. Hanyuma rero atanumwe babisavye baciye bagenda buguruza irindi shira hamwe ryo bari meze nk'ibanki yo gutoza amafaranga yitwa Groupement de Finance Sociale Nduza. Ntibagyuguruje vyisunza amategeko kuko nta ruhusha bigeze barironkera. Hanyuma baca batangura kuza kwigisha baciye kuri iri shengero ryabo abene gihugu babasaba yuko boza barashiramwo amafaranga muri rino shira hamwe muri iyi banki yabo nshasha. Bati amafaranga uzanye inyuma y'ukwezi ucugaruka bagaca baguha inshuro agwijije inshuro zitatu. Bari bamaze kwegeranya amafaranga atari make kuko ayo abakoriko barakora itohoza biboneye asanzwe ariho ubundi turiko turavuga ari ku makonte yabo angana no muri yaridi w'amafaranga y'amarundi, kuko abanywanyi babo turavye mu mpapuro barenga amajana 4. Kuvyerekeye abantu bibwe, tubasaba yuko guhera ejo dosiye izo bamaze kurungikwa mu butungane hariya muri parke Mukazi bazoce bagenda kugira ngo basabe amafaranga yabo, kuko mwabonye neza yuko igipolisi cyahabereye Magabo kikayafata ataribwa ataragenda amazima yonke.